Hey guys, nibaza ko mwese mumeze neza abakunzi ba Iju TV. Ni Marvin Link uko musanzwe mubizi. Ikiganiro ni inzira aho tubazanira abantu batandukanye batubwira byinshi mu byo baciyemwo, ivyo batanguriyemwo, aho bagiye baraca kugira ngo bagere aho bageze. Bigukundire kugira ngo nawe uri kuratwumviriza, nawe turaba bivanye n'imyaka ufise, bikunde ko ushobora gushika kuco wifuza gushikako. Hari wavuze ngo wabuze n'uwapfuye ariko ukiri muzima biracakunda ko uronka, kandi kugira ngo uronke rimwe na rimwe biranakenera ko wigira ku bandi, wigira ku bantu bamaze kubitangura bafise aho bageze. No muzi turaza kwa turi kumwe umutumire nawe so wundi mu minota mikenye gusa, mu masegonda makenyi aca yidondora. Wenda babwiye ko tuza kuba turi kumwe umutumire wacu n'uyu mubona ariko agiye kwidondora. Kazina izina ni Cyriaque Ndayiragije, nkaba nserukira koperative ikora ubworozi bw'amafi ikorera ibubanza bita Kopimikopo. Ni koperative piscicole de multiplication et commercialisation du poisson. Nkaba kandi ndi icegera c'userukira Youth Agri Business Incubator. Ni incubateur ifasha urwaruka rutaratangura kwitunganiriza imigambi biciye mu burimyi n'ubworozi no guhingura. Murakoze cyane. Uri tugiye kwinjira ku buzima bwanyu. Cyriaque ninde, bimeze gute? Ego, Cyriaque ni ndumujene, nkaba ntarubaka, mvuka ibubanza, mfise imyaka 31, nkaba ndi umu entrepreneur, nkaba nkorera mu bworozi bw'amafi. Tugiye twinjira neza na neza muri iyo nzira y'ukungene watanguye ubworozi bw'amafi. Watanguye gute? Hari habaye iki kugira wumve ko korora amafi? Mu gutangura korora amafi nkuko navuze ko nsanzwe mvuka ibubanza, abavyeyi je bavuka muri Rw'ibiganiro aho biti Mutumba, hegereye cyane Tanganyika. Namaze umwanya munini cyane ndi Mutumba mu buzima bwanje bwo kuva ku myaka 7 ntanguye ishuri ritonya gushika ku myaka 20 ariyo ndi nari negereye Tanganyika. Ikintu cyatumye nimvira cyane gukurikirana ivy'amafi, nsubiye inyuma gato umwaka w'ibihumbi 2000 narabona ingene ifi zadandazwa mu kiyaga Tanganyika, aho ikiro c'indagara cyagurwa amafaranga hagati y'igihumbi n'ibihumbi 2000. Turaja 2005 ikiro c'indagara cyagurwa ibihumbi hagati y'ibihumbi 3 n'ibihumbi 5, gushika 2010 cyari kimaze kugera ku bihumbi 10, gushika 2013 ikiro c'indagara cyari kimaze kugera hagati y'ibihumbi 13 n'ibihumbi 15. Aho tuvugana ubu ikiro c'indagara aho kizimbuka kiba kigugwa 15 kiranaduga kikagera ku bihumbi 30 bivanye n'ingene umwimbo muri Tanganyika uriko uragenda. Mfatiye aho rero byace bituma niyumvira cyane ko no korera cyane mu bworozi bw'amafi, kuko nk'umu entrepreneur ubaho kugira utore inyishu y'ibibazo abandi baba bafise. Naciye mvuga yuko no korora amafi, nkimbura amafi kugira badashoboye gushikira zafi zatanganyika zinazimvye cyane gusumvya izi tworora bashobore kuzironka kuzisuma bitabagoye. Natanguye gute? Nahejeje amashuri yisumbuye mwaka 2013, mpejeje igisata c'indimi ibubanza, lycée Bubanza, niza amashuri y'indaro. Maze guheza amashure nkuko tubizi, tuvuye ku mashure tuba tuzi yuko umuntu acitaronka akazi, siko vyagenze. Naciye nje hamwe n'abandi twadogeje amashure, turiyumvira umugambi twokora, turavye regio twarimwo dusanga ko ubworozi bw'amafi bushoboka. Twatanguye turi abantu 7, dutangura dukorera mu nyanja. Inyanja niki ngaho nyene? Ego, inyanja ni ikinogo umuntu ategura cyo kororeramwe amafi. Utigitegurwa gute? Ni ikinogo gitegurwa ku buringanire bw'imetero 20 kuri 20 canke 20 kuri 40 bivanye n'itongo ufise ingene ringana. Twatanguye korora gute? Tumaze kwimvira uyu mugambi wacu twisanze atamafaranga dufise. Hari abantu benshi bama biyumvira yuko gutangura entrepreneuria bisaba amafaranga mu mufuko. Ariko mwebwe bande mwari bangahe, mwatoranye gute? Ingene twatoranye, twafashe abantu twava ku mutumba umwe duhanira mu vyero kwita marigara, dusangira. Abatari bake mu bariko baradukurikira barazi yuko ugwaruka kenshi rikunda kuja ku marigara basangira ikinyobwa Primus. Nico kinyobwa ugwaruka hanini ruhurumbira. Niho hava mu iciyumviro ati tuzokwama duhanira kuri kino kinyobwa, ati feko dukora umugambi ejo kino kinyobwa kumbure dushobora
kuronka tukiguriwe n'abandi canke tukirose mu rubanza ejo tuze tucigurire kandi tuniteza imbere. Ego niho rero twaca twiyumvira gutangura umwuga wo korora amafi. Twimviriye gutangura duhura n'intambamyi zibiri nkuko mubizi gwaruka turafise ibibazo bibiri nyamukuru. Dufise ikibazo ca mbere kutaronka amatongo ni intambamyi kugwaruka kuko nubwo aba hari abara y'umuryango abavyeyi abo muvukana n'abandi ntiriba gwawe personnellement. Ikindi kibazo kigira kabiri nyamukuru ni uburyo mvuze amafaranga kuko umugambi nubwo amafaranga atazi imbere nayo nyene arakenegwa. Twebwe rero twimvire gutangura umugambi turavye amafaranga twotanguza dusanga nta mafaranga dufise dusanga nta nitongo. Tumaze kuja hamwe turindwi twaciye twandika ikete hari 2013 twandikiye gouverneur yari Anselme Nyandu yatwara intara ya Bubanza tumusaba itongo twokoreramwe amafi nk'abajene bari bavuye ku ishuri dushaka kwiyungunganya. Nova ko yatwishuye yaduhaye inyishu nziza baciye baduha itongo ryangana ni hectare ku badatahura neza hectare ni metero 100 nizo yaciye aduha. Duca twaciye dutangura twimba inyanja ikinogo cy'imetero 200 kuri 200 naco gitegurwa gute mu kucimba twakoresheje amasuka twebwe nyene twiyimbira dukoresheje inguvu zacu amasuka n'ibipawa turashobora kucimba uja hasi aho amazi yinjirira haba hapima imetero aho amazi naho muzo yasohorera haba hapima imetero hagati na santimetero 20 canke imetero n'inusu. Inyanja turayimvye turahejeje hajya entrepreneuria nyine mukiriko murimba nta bavuga ati ibi bintu turimo bagabo none byakweri none mwese office inzira imwe mwabibona kumwe canke hari abakurikira gusa bavuga ati bya n'umugenzi kandi turicarana. Ego nkuko nabivuze ikintu cyose cyama kigira muri de hari abo twari kumwe bavangoreka kwari nko kuduherekeza bumviriza n'andi majambo y'abarenga nabone ibikorwa twariko turakora akatubaza umugambi tugira dukore. Uwo mugambi nova ko ari mushasha mu ntara ya Bubanza ndetse nova ko ari na mushasha mu gihugu ntivyari bimenyerewe kugeza n'uyu munsi turiko umwuga w'ubworozi bw'amafi benshi ntibawuzi cyane bazi kifi iva muri Tanganyika. Ego ariko hagataho kugira ngo ntitwinjire cyane ku kinogo niki numva shaka kumenya neza umutima watumye wiyumvira ati none gabasha nta kintu twokora wari umutima nyabaki mwari kwicara nk'abandi bajene mugasayangana mwe mwabitewe niki? Umutima nuko ibubanza ifi novuga ntizaboneka abavyeyi bacu baragira ibibazo vy'ifi bakama basuma inyama. Ifi nazo tuziko nazo zigizwe na ndema mubiri nyinshi umubiri w'umuntu uba ukeneye. Twebwe icyatumye dushira umutima cyane ku ifi kwari bwa mbere na mbere ukugira abene gihugu bashobore kuronka bazosumira ifi hagufi. Ubugira kabiri dushireho akazi natwe dukore. Ubugira gatatu duteze imbere igihugu kuko turiko turakora turariha ikori n'igihugu kikazamuka. Ubugira kane duhe akazi n'abandi tudasangiye umugambi. Ico nico cyatumye kumva nyamukuru twiyumvira umugambi wo korora amafi. Ego ikinogo twacimvye turashiramwe amazi kuko ubworozi bw'amafi bwa mbere na mbere aho bukorerwa umuntu abanza kuraba ahari amazi kuko ifi ni kinyabuzima canke igikoko mvuge uko kiba mu mazi yamaho menshi kandi meza. Amazi meza rero yifi abantu benshi ntabaca sa amazi ayatwebwe tunwa ni amazi aba asa n'icyatsi gitoto. Ngira abantu baba bamaze kwegera Tanganyika bari kure uravye neza Tanganyika bana ko rutera rusa n'igicu. Ajya niyo mazi rero meza yo kororeramo. Turamaze rero kuringaniza ya nyanja yacu ca kinogo dushiramwe amafi. Tuca turagira ikibazo cyo kubura imbuto zo gushiramwo muri ca kinogo. Niho twatuma abantu agosha droite genda mu nzuzi muturonderere imbuto. Aho nova ko twahuye n'intambamye imbuto batuzaniye twatanguje imbuto 500 no zita amacugane mu kinofunofu bazita repetivye. Nifi usanga aragafi gatonya cyane naho kamaze umwaka ntikazokora ngo kabe nini kaguma ari kakandi kuko ntitwari tubizi ko nizo mbuto. Ego nizo mbuto. Tumaze gutangura umugambi wacu twe twagiye gusarura haciye amezi 10 nukuvuga twatanguye mu kwezi kwa gatatu
2013 twaje kwimbura mu ntango z'undi mwaka wa 2014. Umwimbu novuga ntiwagenze neza, umwimbu wagenze nabi, nta ndibuka nta biro bishika 50 ico gihe twashoboye kuronka. Numva mu matanguranye imbuto amajana 5, hanyuma ayo majana 5 kuvuga ngo ni ifi amajana 5. Izo fi amajana 5 zose mwazigeranje mu gihe kingana gute aho wagosha droit tuvuga? Bashoboye kuzegeranya bazitwegeranije mu mezi 3. Niho uyu munsi baratuzanira 10 tugatera ejo 20, urumva nkuko intango yamigoye mu bintu vya entrepreneuria ibi byo kwihangira imirimo. Ntitwari tuzikumbure ko nifite iriko turatera kumbure ziri mu bwoko bw'amafi zijyana. Zimwe ibaye ni ijya ntonye barakunda kuva no mu migani kandi bavuga ngo ifi nini ngo imira ntonya, barakunda kubivuga ibyo nivyo ifi nini imira ntonya. Hageze ku imbaraza za amajana 5 ntitwazimbuye zose, twimbuye ifi zari mu majana hagati y'amajana 2 n'amajana 3 nizo twimbuye, ntizakuze nkuko navuze ko twateye ifi no kwita amacugane, twasanze ari ufi buto cyane. Aho twimbuye inyuma haciye amezi 10, nukuvuga twatangiye mu kwa gatatu, twimbuye mu ntango z'undi mwaka wa 2014. Aho mubo twari kumwe indwi, babiri baciye bavuga ati uyu mugambi ntushoboka, ibintu ntibibaho, tubihebe dusubire kwirigara. Abandi batana ati oya ikintu turacari mu ntango, ntitwova ko umugambi udashoboka tukiri mu ntango, ahubwo twicare turabe aho twananiriwe. Izo nguvu zo kumva toya ntiduheba zava hehe? Izo nguvu aho zava nuko nazafi bazituguriye amafaranga atari make. Ikiro kimwe twakidandaje ico gihe amafaranga 3500. Twarashoboye kuronka amafaranga arenga 100,000. Turabona amafaranga tuyarose egyo umwanya wari muremure cyane, mugabo nta nguvu nyinshi cyane twashiramwe kuko se hano twatonda kuwa mbere kuwa kabiri gatatu kuwa kane kuwa gatanu n'ahantu twaca tukamara nk'isaha imwe tukaje dusubira tukagenda uko twagenda kuraba kamazi arimwo akwiye tukongamwe amazi. Ntivyatubuze yindi mirimo, twarabandanye yindi mirimo twari dusanzwe dukora gufasha abavyeyi n'ibindi. Tuca turabona ati vya bintu rero harageze ko turabira twananiriwe he. Novuga yuko Imana mu Kirundi barakona bavanga Imana ifasha ngo uwifashije. Ego Imana yaciseruka hajya umugambi umuntu ariko arakora hajya abona vyanse. Je novuga ko Imana yaciseruka haciye habaho amahiganwa ivyo no kwita konku yari yateguwe na BBN ifadikanije na Prodefi. Ni umugambi wari wafashwe mu mugongo na FIDA n'ikigega mpuzamakungu, bashiraho amahiganwa mu ntara. Uwo mugambi bari gukorera muri Bubanza Ngozi, bashiraho amahiganwa yo kuraba imigambi 3 mu makomine bakoreramwo ya mbere. No kuvuga uwaba uwa mbere umwaka wa mbere batanga 5,000,000, uwa kabiri 3,000,000, uwa gatatu 2,000,000. Je rero nitavye higanwa ku mwaka ugira kabiri, uwa mbere kigiramo 3,000,000, uwa kabiri 2, uwa gatatu 1,000,000. Dusigaye turi 5 ico gihe. Niho tumaze kubona ko kamo kavuga abantu bafise imigambi mishasha, bafise ivyumviro bishasha, kuko tuvuze entrepreneuria ni innovation. Udafise icyumviro gishasha muri entrepreneuria wisanga uri kurasubira inyuma mu gihe abandi bariko batera baje imbere. Umugambi wacu turawandika nkuko twari tuvuye ku ishure, turawandika neza turagenda, nuko utari umugambi nyene ushemeye uravye warimwo agatosi kuko nta buhinga twari dufise mu gutegura umugambi. Ico gihe turawudepoza. Ico gihe novuga yuko hari zari mu mpera z'umwaka 2014 mu kwezi kwa gatanu, umva umwaka wa warugeze hagati, ntitwari bwasubire guteragira amafi. Ya mafaranga ntiyashobora kutugurira imbuto nziza, ntiyashobora no kutugurira ivyo kujya kugira dukore umugambi neza. Twari twabaye frene, twari twabonye ko umugambi uhagaze, tuca turitaba iryo higanwa. Twitavye iryo higanwa novuga ko ego twari 5 ico gihe. Imana yaciye icana, twaciye tuba abambere muri iryo higanwa. Tubaye abambere 3,000,000 ngira mwarazi. Oya twashoboye kuzitema, ntitwaziteme. Ahubwo kaciye kaba kajyo kuri twebwe ko kubona ko bishoboka. Twagivuga ati ubu rero birashoboka, turarose wa mutaye. Nagira manufate kano kajyo kubwira abantu benshi. Hari abantu biyumvira yuko
intango ikenera amahera nukuri intango igira evre ibintu byose birakenera amahera muga ubwa mbere haba hakenewe ivyiyumviro hama gakenerwa n'inguvu amafaranga bujyaza mu nyuma amafaranga abarabonetse kumbure muri bamwe batanu nabo harimwo umwe yiyumvira ngo ya note barayiduha wama tugende tuyigabure kumbure murazi ivyo gwaruka ro cyavuga ngo je ndakwije n'imyaka yo kugira ubukwe urabona muga twese uko vyagenze umwe yimvira ngo azoyaduha ngo duce tuyagabura niwe amaze kudusigura ingene agashimye bazokaduha batubwiye ati twebwe nubwo mwabaye abambere dushimikira kuri wa mugambi wanyu ntitubaha amafaranga mushira mu ntoke batubwiye ati umugambi wanyu mwashize imbere ko mukeneye imbuto z'amafi mukeneye n'ivyo kuzigaburira amafaranga ubu arabonetse ico bakoze batubwiye ati muturonderere ahantu badanaza izo mbuto bashobore kuzozibaha hama badandaza ivyo kurya naho nyene babibahe tuzoca tubariha muga bitarenza ya mafaranga twaciye dukomanda ico gihe imbuto 200 ni kuvuga agafi kamwe ico gihe kagurwa amafaranga 100 hari 2014 baci batugurira ifi 200 baci batugurira n'ivyo kurya vyo vyagurwa gute ivyo kurya ico gihe ikiro cagurwa amafaranga 1000 baci batugurira ivyo kurya vy'umuliyoni ego bamaze kutugura ivyo vyo kurya niho twaca dutangura kuja korora kubera ko muri iryo higanwa hari haje n'ibinyamakuru bitandukanye niho baca batangura kutwandika ku binyamakuru hajya rero nkuko abantu benshi bavuga ngo iyo ukoze igikorwa Imana iragihezagira n'abandi baciye batubonerwaho aho mu vyo twaciye dusaba twaciye tubabwira bagije kuduha agashimwe za mbuto twazirose twateragiye ivyo kurya babituguriye twaciye dusaba yuko ivyo dukora bo tuzanira televiziyo ikavyerekana ariko gatonye mwatanguye mufise ikinogo c'imetero 200 kuri 200 umanuka ni metero imwe none za mbuto zose 200 zarakwiye muri ca kinogo kimwe muri iyo mugambi nyene subiye inyuma gato baci badusaba kuko twari twavuze extension twagure twaciye tugira ibinogo bitanu tuca dushiramwo ifi 800 tuca dushiramwo ifi 2,000 nubwo imbuto bari baziduhaye n'umundi ntitwari bwaronka ubuhinga muga intambuko zibiri twari turenganye muri kwa rugendo rwo korora amafi twari turenganye igikorwa cyo guteragira imbuto mbi n'igikorwa cyo kwimvira ko ifi zijya ivyondo zitagaburirwa ivyo twari tubirenganye twari dusigaye dufise ikibazo cyo kugira ubuhinga buke bwo kumenya ko amazi yifageze ko tuyahindura kugira zigumane oxygen umwuka mwiza mu mazi ntizishobore gupfa ubwo nibwo buhinga twari tubuze niho twaca rero tubasaba ko botuzanira televiziyo ikerekana ivyo turiko turakora kumbure n'abandi babone yuko hariho uwundi mugambi mu Burundi ushoboka ico bakoze baraturihiye kandi mu nyuma yaho RTNB iraza baratugirira amapublicité bamaze kutugirira amapublicité niho abantu baca babona ati kumbure nubwo twibaze yuko ugwaruka rogeje amashure ruja kwirigara hariho ugwaruka ruja gukora niho abantu benshi batanguye kuturondera agosha droite baratoza ati ujya mugambi urashoboka turabwira ati mugambi urashoboka mugabo turacafise ikibazo nta buhinga dufise uwo dufasha muri uyu mwanya dukeneye umuntu aduha ubuhinga zafi tugiye korora kumbure tuze turonka umwimbo turonke amafaranga niho ifi ihiganwa twarigiyemwe mu kwezi kwa gatanu twashoboye kuronka ubushimwe mu kwezi k'umunani duca duteragira amafi neza na neza mu kwezi kw'icenda 2014 turinjira 2015 twinjira 2015 twari dufise ifi turiko turazigaburira aho n'abantu bashobora kuza aho twororeye amafi bikanka ko bahava umuntu yaramenyereye kumva ifi ayibona yapfuye abonye ifi ibona iri mu mazi ni gitangaza nukuvuga abashobora kutugendera ico gihe ntibahava abantu benshi baravuga ati murabo gushigikirwa kuko uyu mugambi wanyu ni umugambi ushobora kuzobateza imbere ugateza imbere n'igihugu mubandanya mubaho gute hagati yanyu bikorwa gute muri ico gihe ingene twabandanije tubaho muri bamwe twari dusigaye turiko turakorana twaciye tugabura yuko kugira tubanaye dukana n'ibindi bikorwa hari tundi dukorwa twakora
kugira tubanaye turonka amafaranga yo kubaho ku munsi umwe yaragenda akaraba uyu munsi bane bakaja mu yindi mirimo buke tukeza turaguza no kuvuga umwe yakora rimwe mu minsi 5 umva ntivyamwicira n'ibindi yakora hama ndasubiye inyuma gatara kantu nari nibagiye uyu mugambi rero tukibutangura novuga yuko abanyagihugu baratugwanije cyane hajya umugambi buryo uzoba umugambi uragwanyo baratugwanije turiko turimba batubwiye ko tugira tubateza imibu batubwira mwe mugira mwimbe ibinogo mushire mw'amazi abajejwe amagara y'abantu batubwire yuko twirinde ibinogo vyegereye imihana y'abantu bija mw'amazi kubera imibu ikivyariramwo ikaja kurya abantu bakagwara malaria baratugwanije cyane ndetse nabo mu ntwaro nabo nyene baratubwira ati uyu mugambi siwo ni muhagarike nubwo twabahaye itongo ni muhagarike turafise impungenge ko mushobora kuzoteza ingwara abantu twaciye duhagarika bica bigenda gute tumaze guhagarika niho twaca twandika ikete twaca twandikira ikete ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi tubabwira ko dufise umugambi niho baci baturungika mu kigo cari kibijejwe ikigo bita sendapa cari kigo ca leta kiraba ivy'ubworozi bw'amafi n'ibijanye n'uburovyi muri Tanganyika niho baciye batubwira bemera ko bazotugirira encadrement no kuvuga tuba turarose encadrement baraza barasigura bene gihugu yuko ikinogo kirimwe amafi umubu ntushobora kujuka kuvyariramo kuko umubu uvyarira ubwa mbere na mbere mu mazi ateze atakindi kintu gishobora kujya yamagi kuko umubu utamagi ku mazi kujya yamagi ishobore kugwira ico gihe kubibasigura administration locale iremera ko tubandanya umugambi abanyagihugu muga bagumye badutwenga kuko bavuze aho bamwe banabwira abana babo ngo ntimuje kwishuri ngehera ababitse ngo bahejeje amashuri ngo raba ivyo bariko barakora ngo baja kwimba ibinogo ngo bijya ngo n'abatize ngo baravyimba ngo nta kamaro ko kuja kwiga aho bagomvye kuduca intege mugabo ntiyitwacika intege mwicaye muri hagati yanyu bako bavuga ayo majambo mwabifata gute twebwe kuko twari dufise umugambi twabona icyo dushaka gushikako twebwe ahubwo vyaduha inguvu iyo rimwe na rimwe uri kurakora umugambi abantu bakawugwanya iyo uri umuntu ufise iyo uri kurava niyo ugomba gushika nosaba abari ko baradukurikirana bize bibabera intege ahubwo twe vyaciye bitubera inguvu kuko twavuga duti reka turabe ibintu ko tujya ko bidashoboka tuze tuvuye ko bidashoboka n'ivyanka ntituvuye ngo ntibishoboka tutagerageje aho rero mugeze ngaho wonye mwamazogira ibinogo 5 mufise amagi mufise imbuto z'amafi 108 mu kinogo kimwe aho mwimbura ryari mwamenya ko hageze kwimbura ryari no kuvuga muri ico gihe tumaze kuronka ca kigo cyane kiza kuduherekeza baci batubwire ko kwimbura ari hagati y'amezi 6 n'amezi 8 amezi 2 baravuyeko kuko tubwamere ko ari twimbuye ku mezi 10 barashoboye kuduherekeza nabo ico kigo sendapa ca leta cyaraduherekeje ico gihe umuyobozi wacu nova ko n'umfasha kanya ko kumushimira yitwa Deogratias Karega yarashoboye kuduha abono kwita abatekinisiye bari muri ico kigo barashobora kuza nubwo bataza kenshi baraza kudufasha twarabona ko vraiment leta vraiment yagize inguvu bakitanga bakaza kudushigikira ndabandanya umwimbu novuga gushana urushya ku mwimbu ugira kabiri mwimbu gira kabiri uca uratanga itandukaniro hagati y'ivyabaye bwa mbere n'ivyabaye n'umwimbu dushitseko ubwa mbere novuga ko twimbuye za fino kwita amacugane mu kinofunofu zimwe twita repetivye ni agafi kaba kamaze imyaka myinshi mugari gatonya cyane ntikakuze ngo kabe kanini niko nokita ico gihe rero umwimbu gira kabiri twarashoboye kwimbura ibiro biri hagati ndibuka vyari bira 258 ivyo biro abantu benshi baratangaye cyane ico gihe twarovye aho no kwita ikirere cyari cyo bita umukegwa abantu benshi bashobora kuba batumva umukegwa n'igihe muri Tanganyika babugaye amazi baba batariko bararoba ico gihe ikiro twarashoboye twakidandaje amafaranga 7,000 tuce turagenda turaraba kandi imiliyoni 3 twashizemo nayo tudandaje turasanga n'ubundi amafaranga tudandaje nayo twarose y'agashime dusanga n'ubundi haracari hagahatse twarose hagati sindayibuka neza mugabo yari hagati y'imiliyoni 2 ego twarose agashime k'imiliyoni 3 mugabo twimbuye amafaranga adakwi miliyoni 3 abo twari kumwe baravuga ngo oya ngo vya bintu ntibishoboka
none muyaroba yose canke murasigaza nko makenya? Ico gihe kubera tworora ifi vyarira mu nyanja, izo no kwita mixed, twari dufise élevage mixed, zari zavyana, twarobanuye izari zigeze kudandaza. Mugarumva ntivyari nabi, mufashe miliyoni zitatu karonkamo zibiri sinabi? Ntivyari nabi kuko twari duharuye, twari dusigajeyo, urumva amafaranga arenga miliyoni ziri kuzo twari dusigajeyo. Iyo turoba zose twaja kugira, umva twarabona ati kameme ntitwahomvye cyane, twabuze inyungu, mugabo iyo tuzirara zose umutahe waza. Turatangwa turabona ati ubu biriko biraza kuba ayo tuba twoshira yo nagaruka. Niho rero twaje dusubira turabandanya, yandi turose tyo dukuramwe miliyoni kandi tugura ivyo kurya. Murumva ko turose miliyoni dushobora kwankesa kubika. Imbuto zari iyo turose miliyoni turabika. Bamwe no baca baratanga icimvira ati nta kuntu twogabura. Ndavuga ati oya ntituyagabure, imba amajana 200 ku muntu ntaco yotumarira. Ahubwo reka tugire umugambi, iki ubworozi bw'amafi tugikore nk'umwuga. Natwe za mbuto tuzigwize, hamate twigisha abantu korora, ibe koperative igizwe n'amagurupema atandukanye. Nivyo rero novuga yuko vyaciye biduha umusaruro mu mwanya muto. 2015 tumaze rero kwimbura, niho kandi haca haba ihiganwa ino ibujumbura ryari ryatunganijwe na Agriprofocus Burundi. Agriprofocus Burundi ni sous-forme ya plateforme y'aba Néerlandais, no bari baransije concours d'innovation agricole. Iyo concours hoho twazanye zafi zacu. Ubwa mbere navuze ko mbere twagiye tujanye impapuro, irindi higana ryo twajanye ifi zibona. Muzitwara mu kifi zibona? Ifi zibona ngene twazitwaye, hari ukuntu ufata bijya biyo bakabiteranya ikaba nk'isandugu, ugaca ushiramwo amazi, hamugeza ahantu hari umuyaga nkuba, urakoresha ayerateri ukayacomeka swate kuri batterie canke muri prise. Amabuye aba ari kuri ayerateri yashize mu mazi aca yongereza oxygene. Mu kuzizana izo fi twabranchije kuri batterie y'imodoka tuje muri concours yaberenga kuri iyo hotel panoramique. Abari muri jiri barabarundi babiri, harimwo n'umukenya umwe, abandi babiri sinzi ibihugu bari baje bavamo. Concours ico gihe yabaye mu Gifaransa. Tugishika abo twahiganwa bonyene kuko twari twatangiye turi 119. Bati turataje. Tugishika abo twari kumace babona bonyene ko bagiye. Ico gihe jewe sinari bwaje no muri kaminuza wanashima. Nari nk'ivise ya nivo, nari nk'umuyimaniste. Sinari bwaje muri kaminuza. Hari 2015. Ndibuka twari tureganwa haravuye guca za master muri Algeria. Ubu duhura tukayaga kambwiye ngo we warankubise hasi kabisa. Muri concours nivo y'igifaransa ntiyari nziza, muga abajiriste bumviriza umugambi iyo werekeza. Maze kuba mfise ifi, nukuvuga jewe bwa mbere mfise amanota kuko vyari ibintu bigaragara ko ndiko ndabikora. Ubundi yazavuga ngo jewe ngo ndima ngo ntera ngo ivyamwa, bamubwira ati ushobora kuba ari byo wahitanye muri ville muri ya malegimine ukabigura ukabizana. Muga jewe ifi ibona naho ja kugura ku barovyi muri Tanganyika, nukuri woza baguhiye yapfuye wizana yafunye, bacabana ku mugambi wari gwanje. Ico gihe twaje turonka $500, baca duha $500. Twasubiye kuba bambere ku rwego rw'igihugu, aho hariho konkuru novuga yahereye mu ntara, tuza turakuranamo, twatangiye turi 119, twageze muri finale turi abantu 9. Ico gihe baca batumira n'ababura amatare bo muri zo ntara ko bari bagiye muri finale, niho bari RTNB niho yari, amaradiyo yose niho yarana. Iyo konkuru nova ko yari konkuru na ministeri y'uburimyi n'ubworozi niho yari novuga niryo higanwa je novuga rya mbere nsa n'uwasoreje ko kwitaba amahiganwa mu gihugu uyu mwaka. Novuga nkiri ko ndexposa jewe nkiheza
jewe kuvuga kuko je nagiye mfise principe nayo narose umukoci yari yanteguye yari yambwiye ati uze kuvuga bike uvuge ibifise akamaro abandi nabo kumbe ntibari bamenyereye higanwa bari bazi yuko plus bo bavuga n'igifaransa neza ndetse bavuga byinshi barinda kubahagarikirako ntibari bazi ko bamuhagarikiye ko amanota bariko baramukata amanota ego jewe novuga ko narose amanota meza ico gihe koperative yaciye iba iya mbere tuca tubayiha agashimwe k'idolari $500 ayongera twarayatemye nawe myaka yari myinshi ayongera twarayariye n'ukuri byagenze gute ayingana twayakoresheje barabanje bavuga ati oya tuze tugira umunsi mukuru dukuremwe makenya turavye mwe twari tumaze dukora tutaricarana vyashoboye ahubwo kuduha inguvu zo kwicana turayaga ahubwo twishima cyane kurusha kuko twaciye tubona ati ibyo turiko turakora tuca turabona iyo biriko birerekeza nsubiye inyuma ko ihigano ryaraye rirangiye dushoboye gusubira ibubanza ico gihe naba ibubanza sinaye bwaze kuba mu gisagara inyuma y'iminsi 3 naciye mbona telefone impamagaye yari yo mu biro itanguzwa na vende zia ajya telefone fixe mu mabiro impamagaye ngo ngaho duhamagaye ngo muri koperative kopimi kopatego nguri president yego ngo turagukeneye ngo twumvise ko koperative yanyu ngira kirorora amafi ngo turiko turarondera ngo abantu turongeka kuvyiga muri Ethiopia jeco gihe ba telefona nabonye menga ndiko ndarota kumva umuhimaniste ava hariya mu gitoke agira yuri indege ajya kwiga iby'amafi je vraiment navuga ati uyu muntu ngira arihenze nimero ndavuga ati reka ndindire ntacyo arasaba information ndamuha aragira amaregistre marambaza turafise passeport ati passeport sinzi nico gisigura buryo wagenda kwaza passeport umwana wa rugo ntashobora no kumenya ico gisigura avuga ati passeport sinzi na passeport cyari ico ntacyo narinze kana kaya gafoto basika ka passport yego nimba kaya gafoto bashira kuri karanga muntu amaje ngo rafise passport ati sintaho neza passport ati muganda afise ubufoto bashira kuri karanga muntu ngo yasiyo ngo ni igitabo gishobora kugufasha kuja mu rugendo igitabo c'inzira ndavuga ati ntacyo nzi muganzo baza numva ico gitabo cyari cyo yego amaze ico gihe 2015 umwaka wariko uregereza kuko ni tarike nuriye k'indege 2016 naramaze umwaka ntaragenda zari tarike ndazibuka 13 z'ukwicumi 2016 niho nuriye indege nuva ko iryo cyiyumviro cavukira hariya anyura cyo cavukira hariya ruguru ku gasozi ico gihe je ndibuka buca nurira indege naraye ntasinziriye niyumviriye nzokurira gute bicara gute narimenyereye ikinga ni bisi ni moto nivyo nari maze kugira ubwanje iryo joro sinasinziriye kuko bari ndiko nagira amaregistrement kuko bamaze kumbwira mu nyuma bakankonfirma no bambwira ati rondera passport ndarondera passport ndayironka barambaza bakoresha email ico gihe na email sinarinzi cyari cyo narinzi ko umuntu yandika message kuri twa telefone twacu duto turatubona kuri kajya nyene cyangwa umuntu agatelefone nta sinenzi ko umuntu ashobora kugira adresse email siramenye gukoresha na ordinateur ico gihe barambwira urafise adresse email ati nta adresse email ifise ngo yuguruze nabaye oblige kuzibujumbura ndabaza baranyeka ingene nuguruza email ndatanga email niho bandonyikira proposition y'itike y'indege nca ndabona ati bya bintu babantu bambwira ntibarabateka mitwe ndabona nivyo nca ndabona ko ari byo kabisa ico gihe bampropoje barampropoza ku itarike zibiri ndakonfirma imwe iyo tariki iragera ijoro umunsi wa mbere bwaca nurira indege naraye nkanura sinabona neza ugiye kuri titre y'umuntu buca yurira indege wariyo navuga ati oya sinibona vraiment sinibona bukeye nagenda n'indege ya Ethiopian yahaguruka sinibuka isaha neza yari hagati ya 3 na 4 y'umurango ndagenda nshitseyo ntivyanyoroheye cyane kuko inyigisho zaba mu cyongereza niho naca nsaba ko botuzanira umuntu ashobora kugira
translating kadusigurira umwe mu gifaransa kugira ivyo batwigisha tubitahure. Umunsi wa mbere nova kata kintu natahuye muga umunsi wa kabiri narabitahuye. Bacha batubwira ati kugira tubimenye cyane twagira learn by doing. Nukuvuga twaja kuri tere tukavyiga turiko turabikora. Kumbure naho yakivuga sinda gitahure ndaca mbona ivyo akoze n'amaboko. Bice biratuma tubitahura cyane. Siyanse ya mbere ico gihe yaciye ifata imisi 14 no kuwa Mungu twarakora hanze ikintu nabonye inyuma y'igihugu sinova ngo ntibasenga barasenga muga bavuye gusenga barakora ntibaca basinziye. Izo nyigisho rero mbaye nk'unyarutsa nova ko zangiriye akamaro. Zimara igihe kingana gute mbega ugarutse babandi bakubona gute bare bakibona nk'umuntu biri kumwe canke bakubona nk'aho mengo hewe chef wacu ntitungana? Ego maze kugaruka rero inyigisho zamaze imisi 14 maze kugaruka novuga nari nje mfise ico nzanye kinini muri koperative. Harabayeho nuko bavango none muri koperative ngo ni president ngo opportunity ni ya president. Mugana avuga ati si opportunity ari president ashoboye kugenda ife ko nawe agira ico yeretse abandi abamariye. Je novuga nshitse nacenda avuga ati ivyo twakora byose burya ntivyari ivyo. Tugira dukore ico bita agri business. Agri business kumbure mu Kirundi ni uburimyi isoko canke ubworozi isoko. Ni aho uharura umwanya wawe ugiye kuco ugiye gukora ukawandika ukakivuga ati iyo ndongi ku muntu namuhemba ugaharura vyose ugateranya ukabona ati koko ubworozi bw'amafi burunguka canke ntibwunguka. Ako turi ngaho kugira ngo tuse nabaza kurangiza numva shaka kumenya ku ncuro ya mbere mwimbuye umwimbo ngana gute ubu mugeze ku mwimbo ngana gute? Ego umwimbo twimbuye ku ncuro ya mbere navuze vyari 50 vyari ko dukenya. Uyu munsi koperative untunge gato manzi wumva umwimbo no uvuga abantu benshi bacavuga ati kuva ko 50 mu myaka mikenya itoni 10 bacavuga ati ivyo bintu ntibo vyumva neza reka ndabisigura neza kumbure babitahure. Abari ego maze gushika nacenda babwiye ati ubu tugira koperative yacu yifakasinge ikurikirane ibintu neza bibiri igwize imbuto z'amafi yongere yorore amafi. Duca tuva ku bantu 50 tuba abantu 50. Abantu bose bari bamaze kubona ko bya bintu byose bishoboka. Ruguru bacha babango ni diri ngo burya nga amafi ngo ni diri. Mugaje sinovuga ko ari diri komtene ni numwuga ushizemo inguvu n'ishaka n'uburyo birashoboka inyungu iraboneka. Duca tugira umugambi wo gufata abantu kubabwira bagira inyanja twebwe tugwiza imbuto tubaha imbuto bimbuye bagire pourcentage baduhaye muri wa mwimbo wabo kuri za mbuto zacu twabaha. Ico cyumviro twacyumviriye gute? Abagena bavuye ku mashuri nta mafaranga bafise palpable mu ntoki. Twari kubafasha batanye inguvu z'abashiraho za nyanja twe tubahe za mbuto hama za mbuto tubahaye bimbuye bashorera iwacu muri koperative hama dukureko na vya bice. Niho rero twacha tuba groupement 10. Tucha tuva kuri groupement imwe tuba groupement 10 ikiraba rero koperative tuva muri koperative no kwita yari nka groupement tuyita koperative ico gihe nta n'ubuhinga bw'amakoperative kandi dufise yari nka groupement pre koperative. Ntiyari koperative koko ikiraba koperative kuko yari ifise ama groupement 10. Groupement yiwacu ica iba yigwiza imbuto ikanorora. Twe duca tuba model. Tuca turaha abandi. Umwaka wa 2016 tusha 2017 twarashoboye kuronka twese hamwe na ya magroupement itoni 6 twajanye ku isoko. Ico gihe abantu baca baratumenya. Batangura kuturondera ngo ubworozi bw'amafi abantu bose batangura kubuhurumbira. Nagira mvuge ngaha gato ikintu cyatuma ubworozi bw'amafi mu Burundi butakogwa nace nsanga byari ibintu bitatu. Abantu nuko babukora nk'igikorwa cyo kugaburira imiryango ntera ifi zibiri nzokuramo imwe ndayigabo tuyifungure indi tuyifungure ese finir histoire. Twige duca tuza tukigira igikorwa twebwe nyene turonka ifi dufungura kuko ubutunzi buhera ku magara y'umuntu.
twebwe tubanza turazifungura turaronka nizo tujyana ku isoko turaronka na ya mafaranga ico gihe izo fi tuzijyanye ku isoko twaciye novuga yuko niho twaciye dufata orientation na 16 je icumiro cyo kuja muri kaminuza gice kiravyuka ncanavuga ati bure noja kwiga kaminuza ntariko ndabwira abo muhira bandihire abo twakorana abandi ati nanje narimviriye ko no gishinga umuryango ntabona ingene umuryango no ushinga baca barashinga imiryango no kuvuga muri ico gihe bamwe batanu twe twatangura babiri twaciye tuza muri kaminuza batatu baca barashinga ingo zabo iba cyatangiye kuba ikintu twokwiratira n'abandi bo turabirako abandi bose baca baravuga ati vya bintu birashoboka kuvuga rero ko mugeze ku mwimbungana gute muri rusange aho tuvuga n'ubunye n'ubu umwimbo tugeze ko nabo turiko turafashanya tugeze kw'itoni 16 z'amafi izo nizo fi twimbura mu mwaka mwari mwatanguriye kuko ku biro 50 birenga ko dukenya kuvuga ngo maze imyaka ingahe mukora no kuvuga ubu tumaze twatanguye 2013 aho novuga twatangiye ku 2014 ni imyaka 6 yego umaze imyaka 6 yaba filme zingana gute wowe umaze imyaka 6 utemberera abantu bangana gute umaze imyaka 6 wiyumvira gutangura ivyo uri kuratangura ariko nturatangura wiyumva gute wowe uri kurabira ababina tubandanye mu buzima bwawe ivyo wiyize byose kuva muri iyo myaka ugitangura gushika ubu niki kintu wumva wiyize wobwira abandi jewe ikintu numva nobwira abandi nobabwira ntitube babandi baja kwishure ngo tuve kwishure ngo diplome tiyo turindira yuko genzo nize finance ndindiriye akazi muri banke nize agronomy ngo nindiriye kuzoja kuba DPAye cangiye kuba engineer agronome mu biro tube abantu bavyaza umusaruro ivyo tuba twize kandi ikindi novuga kuba wize finance canke comptabilité canke ibindi urashobora no gukora ikindi gikorwa ugaca ugwihinyanyuriramwe na bimwe wiga ukigatera imbere cyane gusumvya umwe agikora ataciye kwishura ego je numvume ngo no gushimira cyane twayaze neza wakoze kutubarira aho waciye ego murakoze nagira nse n'urangiza mbwira ugwaruka hanini je mbwira ugwaruka kuko igihugu cyacu cy'u Burundi kigizwe n'imiliyoni z'abantu zababa 12 muri izo 12 bice birenga 60 kwijana no gwaruka kandi ugwaruka twama dushaka gufungura ataco twinziza nagenda batumire kugira tuzamura igihugu cyacu izi nguvu z'ugwaruka igihugu ziragikeneye kugira twiteze imbere duteze imbere igihugu kuko iterambere rihera mu ngo rigaca rija mu gihugu nkaca mvuga twarashizeho ikigo kijeje gufasha ugwaruka ico kigo ni Youth Agribusiness Incubator kigizwe n'ugwaruka rufise ubuhinga butandukanye mu bisata by'uburimyi n'ubworozi no guhingura dukorera ngaha mu Kinindo ni impande ya Rimyere hepfo ya BCB mu nyubako yaho yitwa American Corner etage yera nivo igira 2 turigisha ugwaruka mu ntara zitandukanye turiko turigisha n'abantu bo mu gisagara ugwaruka mu gisagara cya Bujumbura kuko hariho uburimyi n'ubworozi bushoboka mu mpango nkako muri ibi by'amafi ubu turafise ivyo twita élevage familial urubaka akonoki no kwita ka box kimetero imwe n'inusu kuri 3 ushobora gukoresha mu mbaho ugashiramo shitingi Bujumbura duhiriwe dushije dufise amazi mu mpango cyangwa kubakisha amatafari ahiye ugashiramwe ifi hagati ifi 500 n'ifi 1000 zafuka zo zifungura cyangwa kazidandaza murumva yuko twafatiye uko amatongo ari karaga twebwe tujana nibihe no tumya nabandi kuza barajana nibihe twiyumviriye turiko turagwira amatongo ntari araguka umuntu ashobore kurima cyangwa kororera ku metero 3 kuri 3 ashobore kwimbura itoni 2 z'amafi ashobore gufungura ashobore no kudandaza ego ndatumiriye ugwaruka rero ruze inyigisho novuga ko tuzitanga twebwe ku buntu inyigisho ugwaruka turufasha ku buntu contribution tubasaba ni agatike kumworosha aza kwigisha bashobore nabo kwiteza imbere ego murakoze cyane guys iyi nguvu za igihugu kirazikeneye mugabo sizi zitangura hatangura inguvu zo mu mutwe
hagakurikira izi hageze ko inguvu zawe uzikoresha mbwa nihatangura izi hatangura mu mutwe hagakurikira izi nihatangura izi uzokwama muri gym gusa nta nikindi nawe uravuga ngo ngo warize ngo mugabo nta buzi buhari hatangura nga so turashaka ko mwese mubandanya mushiramo ingufu zanyu mu kwiyumvira ico utegereza gukora na cane cane kimwe kibira muri wewe birakunda kikugaburira birakunda kugiteza imbere abandi birakunda kugiteza imbere n'igihugu cawe. Jenny Marvin ndi wa undi nyene kuri kamera ni Ahuma Nisabwe.